igitigiri kiri hagati ya 70 na 80 nibo bamaze gufungwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo mu muji wa Goma. Urugwaruka rwitwa ngo Generation Z rwahamagariye abagenzi babo eka n'abanyekongo bose bashaka kwifatanya nabo mu kugira ivyo bita manifestation canke marche dope, ngo kwigaragambya bongera bagaragaza ko badakeneye AFC M23 imbwebwe za Sarambwe muri iyo miji eka no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusangi, muri Rukongo muri rusangi, ngo babavireho bareke kuguma babesha makungu mu manifestation forcée no mu bindi bikorwa bigenda bitandukanye, ngo bagaragaza ko abene gihugu ba Kongo babakunda canke babayoboka. Aha ni mu gihe tumaze igihiringo c'imisi irenga kundwi twarabonye itangazo rihamagarira ugwaruka n'abanyekongo muri rusangi ko itariki zibiri kuri no munsi haza kuba manifestation, gusa ntibatanze ngo itangura sangapi, ariko kuri no munsi itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka no 2026 dutanguye muri Goma burasirazuba bwa Kongo, ukabutanguye utoroshe hariya ku banyekongo bari mu muji wa Goma, ukabutanguranye imyigaragambyo isaba ko izinyeshamba za RDF abasogosi izi nkotanyi zova mu burasirazuba bwa Kongo bakava muri Kongo muri rusangi. Igitigiri c'aba bamaze guhagarikwa, bamaze gufungwa, ngo nabakora kubagurwa, turakirabira hamwe neza na neza mu mvugo canke mu butumwa bwatanzwe n'umwe mu bateguye imyigaragambyo yitwa Sankara bin Katumwa. Turaza kwashiramwo ireresi hano. Tukiri muri Goma nyene turarabira hamwe umunyegoma aho AFC M23 ibesha ngo ahiri, ngo na matara, ngo na amazi, ngo nta bimoko, ngo nta masasu, ariko hariho umwe mu bene gihugu bo muri uwo muji nyene wa Goma uri mu maboko ya AFC M23. Ikiringo c'umwaka kirarangiye, ndavuga ko akubiswe baramunoza azira ko yaragiye kwishuza ngo umushahara wiwe kubera imisi mikuru ya Noel na Bonane yari yegereje, abona ko umuryango wiwe atakintu na kimwe gihari, umuryango wiwe humye, acaja gusaba amahera yiwe ahembwa inkoni. Aha bene gihugu batevyera koma induru, abareko barafirima na bamwe bakorana n'izo ngwebwe za Sarambwe barababwira ati ni mumugeze ngaho ntimumwice azira ubusa. Ibi byose amareresi turaza kuyashiramwo, tongere turabire hamwe n'ubutumwa bwagiye burashikirizwa na meri ya Goma. Ndavuga ko bihakanye bararengwa, baravuga ati nta manifestation canke nta mu rugendo rw'amahoro ruzobera hano muri meri ya Goma mu gihe jatarusha nabahaye atani ivyonzi kanatsinda abarikuriwe kusaba uburenganzira bwo kumanifesta kubw'amahoro canke kubw'ikintu cyaco cyose. Naba manifesta bagwanya leta ya Tshisekedi, naba manifesta ngo basaba amabanki yugurugwe, naba manifesta basaba ngo icumwene gihugu ngo agomba icumwene gihugu agomba. Rero senze ko kizwi n'izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 RDF izi nkotanyi ko comenywa nabo gusumba umwene gihugu ubwiwe. Sud Kivu manifestation yarabaye kuva ku igenekezo rya 31 Ikarundu. Manifestation yarabaye itariki imwe kubunane iraba, aho bobo vyakunze bakigaragambya biyamiriza izi nyenzi, izi mbwebwe za Sarambwe RDF izi nkotanyi ziyobowe na Paul Kagame. Turarabira hamwe kandi akanya kadukundiye urugendo rwa VPM ni Vice Premier Ministre wa gisirikare yitwa Gika Bombo, aho ari ikalemi mu rugendo rwa gisirikare, aho yagiye kurabira hamwe situation kungene yifashe, ivyo bakeneye, eka akongera akaja agashika naho bariko barubaka bategura kubaka ikambi cyo bita base militaire, guteye igomwe base militaire irimo ibikoresho bigezweho, ibikoresho biri moderne, biri sophistiqué. Ibi nibindi ni nyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Flip Podcast TV, ndabakengurukiye nongera ndabaha ikaze muri ano makuru eka no muri no busesanguzi bw'itariki zibiri ukwezi no kwa mbere umwaka wa 2026. Nkaba nkomeza kubifuriza umwaka mushasha abo tutaye duherukanye. Iki kiganiro ca mbere dutanguye nyezina
inyuma yaho twakoze ikiganiro kiri mu gifaransa duhereza ubutumwa Maxime Prévost aho yagiye kwivanga n'ibijanye n'amajambo eka n'ubutumwa bwashikirijwe n'uwahora ari umuvugizi w'igisirikare ca FARDC General Ekenge aho twagerageje kuvunagura kuko twakoresheje iminota itari myinshi cyane ariko bivanye n'amakomantere n'abagiye baratwandikira n'abagiye baradutelefona turemeye ko tugiye kuraba ukungene tubihinyanyura tugashiramo amavideo menshi ko ari amavideo agaragaza abakobwa muri twigwaneho bavuga ati jewe nzogenda nkora ico nshobora cyose ngende muri Kenya ntituzi gituma yatoye muri Kenya atatoye mu Burundi atatoye Tanzania atatoye ikindi gihugu cyo mu karere ka EAC agahitamwo igihugu ca Kenya aho yavuga agaragara avuga ati nzogenda muri Kenya ndaba umuntu afise umugera ushushe umugera ukomeye cyane umugera uremereye wa undi utomusha ndawumuvomemwo hama ndawitere ikizokurikira nuko nzogenda mu banyekongo bose kumburengera na Afrika nzima ko arico kigwanisha basanzwe bafise bango ndawusasagaze nidandaze hanyuma nguzo bayahushijwe n'ibombe rya twigwane mu majambo yiwe nyeza niho yagaragariye ko yoba ari umunyamurenge kuko yavuze ati iyo umuntu wose azoba yarahushijwe n'ibombe ya twigwaneho ntazohushwa n'umugera wa sida murumva ko bigeze kure kandi Ekenge ikintu gusa na jewe ubwanje novuga ati Ekenge yoba yakoshereje ko arico cyo bacamukoze ko kugwego rwa gisirikare nuko Ekenge yashikirije amajambo ari umusirikare abasirikare bategetswe kuba netre abasirikare bategetswe kuba atamigambwe begamira baba baharanira inyungu z'igihugu muri rusangi ariko benshi bakavuga ati iyo ataba ari umusirikare ivyo yakarashikiriza birahari ni ibintu bisanzwe bihari ni ibintu vyiviriye mu kanwa ka Senateur Evode ni ibintu vyiviriye mu kanwa ka Bakensi abatangaza makuru Paul Kagame yemera bamuyoboka ni ibintu vyiviriye mu kanwa ka Paul Kagame ubwiwe ni ibintu vyivira mu kanwa k'abanyarwanda ubwabo abanyagihugu bato bato kana bari mu nzego zigenda zitandukanye hariho n'indirimbo iririmba bahayagiza abatutsikazi n'abatutsi nibeza n'Imana irabemera n'ayandi majambo ari nko muri irya ndirimbo mugiye murumviriza ivyo bavuga bo bumengo barafise droit yo kwihayagiza hasinje kuvuga moko ariko kuko bikora kuri ayo moko nyene reka tubice ko gatoyi bo bumengo barafise droit yo kuvuga ivyabo ariko uwitwa umutwa ntavuge uwitwa umuhutu ntavuge ibi rero ni discrimination nyene isanzwe bayinyegeje mu kuvugira ubwoko bumwe hari ukuntu ugenda kuvugira umuhutu ugasanga uriko urashiniza umututsi hari ukuntu ugenda kuvugira umututsi ugasanga uriko urashiniza umuhutu hari ukuntu ugenda kuvugira umutwa ugasanga uriko urashinyiza umuhutu canke umututsi rero mworaba izifaso muri ko murakoramwo kuko ikinda kivuge nirenganire mushaka muzokate kano ka video mugasangiza abana b'i Rwanda nagomba mbwire abajene b'u Rwanda surtout ntimuhendwe n'aba batama bariko baratembagazwa n'ibigwara bigenda bitandukanye kumbure nama naye babwiye ko ndashoye kuba ndi muto ariko nkamutanga kuko sisi wote tunapita niyo nzira ariko umuntu angana uko ashaka gusiga u Rwanda ruturiye ateranije kuko ubu ndeke kubabesha ubu hazogeraho umunyarwanda arengana abantu bose biruka bacira hasi bavuma bivanye n'iki n'ingeso canke n'ibiko biraba mu burasirazuba bwa Kongo n'amajambo ariko arabasohokamwo mukibaza ngo muriko muri yubaka mukibaza ngo muriko muri komeza ubu ndeke kubabesha sinibaza ko hari umukongomana azohava arinduka umunyarwanda kazi sinibaza ko hari n'ibindi bihugu bitazotangura gufata iyo ngingo bimaze kumva ko musigaye mukoresha abakobwa b'abanyarwanda kazi mu busambanyi kugira ngo muze mugire conquête muze ejo hirya canke hirya ejo ngo basohokane n'abana b'abami aba prince abagwizatunga abanyepolitike bakomakomeye mwisi ngo kugira ejo canke hirya ejo muze mwigarurire isi iki gice kigenda kigahurirana na wa muhungu umusore akiri muto munyesomalia yibasiye abanyarwanda babaza kubereke abanyarwanda benshi mutaragama mu gihugu canyu kandi mugeze mu bindi bihugu by'abandi muca mutangura kwiproklama ko muri bene ivyo bihugu mutari abanyarwanda aha ni mu gihe abanyarwanda badasiba kuririmba ko u Rwanda rusa neza u Rwanda rwubakitse neza u Rwanda rufise internet u Rwanda rufise ibyo bifise byose u Rwanda ruri kuri level yo hejuru ariko wumva umunyarwanda yasohotse u Rwanda ugasigara bavuga abaswahili ngo na baki na kutwa ugasigara uri mu kadobo ugasigaba warengewe reka tuve rero hariya tugaruke muri Goma nayimejeje kubashikiriza ko abajene bagera ugwaruka rugera ku miro kuva ku 70 gushika ku 80 rumaze gufatwa kandi ngo ariko baracunwa ufune na buhoro bakomeze berekana bagenzi babo batange ngo umugambi wose ukungene upanze ukungene bazogira iyo manifestation iyo migumuko AFC M23 irabarembeje aho
umwe mu bategura iyo marche ubwo rugendo rwo kwiyamiriza AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ngo bariko barabafata bisunze ngo telefone, ngo bararaba ngo kumbure nk'ubu jeje nateguye iyo manifestation bagaca baraba umuntu afise nimero yiwanje abafashwe, bakaraba umuntu twaravuganye niyo baravuganye na jewe kuva ico gihe cose akabafashwe. Iyo ni façon ariko barafatamwo, nta preuve nimwe ngo bafise. Ngo none uyu umugabo nyene agaca bandanya Sankara bin Kartumwa akabandanya avuga ati ngo none nimwasanga na Muyomba wanje afise iyo nimero muzoca mumufunga, ibi nuko murakora sivyo, nimureke abanyekongo bagaragaze akababaro kabo nkuko namwe mwagaragaje ivyi wanyu mubesha makungu ko ngo tubayoboka tubakunda dushaka ko muguma mu burasirazuba bwa Kongo. Reka turabire hamwe kano kareresi avyivugira, abivuga mu rurimi rw'igiswahili, hamashe tugaruka muri studio tubandanye n'ivyo twabateguriye. À Goma, nous alertons la communauté nationale qu'internationale. L'M23 vient d'arrêter au moins 70 à 80 jeunes. Ces jeunes sont soupçonnés d'être en contact avec les personnes qu'ils qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir les numéros de quelqu'un qui est en train de communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà aux arrêts. Plusieurs personnes continuent d'être arrêtées. Le simple fait parce que tu parles avec celui-ci, on t'a vu qui a commenté comme ça, on t'arrête. M23, vous allez arrêter plusieurs innocents. Libérez les gens, s'il vous plaît. Vous venez d'arrêter les jeunes innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation de demain. Donc vous allez aussi aller arrêter mon grand-père parce qu'il a mon numéro. Donc vous allez aussi aller arrêter mes voisins parce qu'ils ont mon numéro. S'il vous plaît, libérez les innocents. Ndizera neza ko muhejeje kuvyumvira biva mu kanwa kumwe mu barongozi canke mu bateguye ino manifestation. Tukiri muri rutonde nyene rwa manifestation yateguwe, hari ikiganiro caciye kuri RTNC Goma, aho uwitwa canke uwo biyise muri ico kiganiro ngo maire wa Goma avuga akarengwa ati nta manifestation izohaba, nta manifestation tuzi, ntitunayemera kandi ntibirekuriwe ko ba manifesta mu gihe batamanifesta kuri ngo intérêt y'umwene gihugu, tutabona ngo ico bariko barasaba ku nyungu y'umwene gihugu. Ibindi byinshi bigenda bitandukanye, agaragaza yuko ngo bazokora ibishoboka byose ngo baburizemwo ngo kubera bakoresha igisirikare arico ARC, ni kiya gisirikare ca AFC M23 zimwebwe za Sarambwe, RDF izinkotanyi, ngo ni gipolisi ca Kongo. Murumva ko ari amajambo aremereye kandi bagaragaza ko bari ready kubigwanya bitazoshoboka ata manifestation dope canke ngo ibivyo kwigaragambya bagaragaza umubabaro canke bagaragaza ko badashaka AFC M23 burasirazuba bwa Kongo bishoboye kudakunda, kuko bavuga ati ntituzobibemerera. Kanatsinda ko impungenge zozo zirahari, ariko ikintu cose abafaransa bakunda kuvuga ati ngo il faut casser les œufs pour avoir de l'omelette, kugira habeho umurete il faut ko amagi amwamwe ameneka. Rero niba haguruka bakabikora, Imana ibaje imbere, kuko bakwaharanira iteka n'itekane ry'igihugu cabo nkuko namana bibabwiye. Hama n'ivyanka nabo canke nibabikora, bamwe bakaraswa, abandi bakicwa, abandi bagafungwa, naho nyene bizoba biriko biragaragara mu maso y'amakungu ko bari baragerageje. Turi kumwe namwe mu mitima naho tutari hagufi canke bitokunda ko tuza kwifatanya namwe, ariko courage ni mugwanire iteka n'itekane ry'igihugu canyu. Reka twumvirize uyu yitwa Karimel de la Ville ivyo yari karashikiriza cyo tugaruka muri studio tubandanye nibikurikira. Wanatafuta tu kudestabiliser sécurité ya vile ya Kongo. Okay, asante sana bwana journalist, ambapo nimefanya kesho na ni kweli nikuwaza kuko tract, tunaweza ita tract sababu kwanza kulikuwa mei hatukupata barua ya kuomba hii mashi. Ni watu unaona Kinshasa mtu hawezi ongoza nchi pale masonji bongo, sababu bongo iko na mwisho. Watu wa Kinshasa wanaweza kudanganya population mtu akaweza kuiongoza, lakini bongo iko na mwisho. Hii kitu tout d'abord nataka kuongea na population ya Goma, kama kulikuwa mei hatukupata barua
yenyewe inasema no wanaomba maji. Ile ni kwanza. Na hiki kitu wanaweka kashe ya nani ya Amerika kama tu reservoir ile kitu nitrate iko bongo. Population hiyo kama ni bongo. Na ile siku ya pili tunazungumza na population ya Goma, la population doit fake librement kwa activités zao. Donc tusema hakuna kitu na hakutakuwa kitu, na population iko pale ifanye kazi, watu wafike mzuri, hakuna shida. Sisi tuko pale kulinda usalama wao mpaka mwisho msekirite ya Kongo. Sababu gani bwana journalist? Unaona huku kitu wakati wanakizungurusha vile ni kusema ni kuchochea population. Vitu ya bongo. Population wakati unashindwa kuishi wa kuiongoza, unashindwa kisha kukaribia population, zungumze population, ufanye ma action yeniko concrete yenyewe inaonekana yeniko palpable. Ndio shida za vile zinatokea. Sasa Kinshasa imeshindwa na ndio maana inaleta nitaifa bongo. Ndio maana tunaongea kama tunasema wale watu tuko na watafuta wakapatikana utazigua vikali. Sababu sisi kama administration kuko vitu tatu vingi tunatumikisha. Tunatumikisha jeshi, ARC, kusudi ya kulinda eneo. Tunatumikisha servisi ya polisi, mkazi mbili, kumetenir ordre public na discipline mu societe, na vile vile tunatumikisha servisi ya renseignement kusudi tupate habari. Ndio hiyo bana journalist. Tusema hii marche ya mardi bongo haiko na haitakuwa. Donc kusema population ipake librement kwa occupation zao, sisi tuko pale kwa kuwalinda bana journalist. Yes, muko mwaje kumwumva uyu niwe yagaragaye nka Maire de la Ville, ariko haro n'indi video yagaragaye uwundi muntu nawe nyene avuga ngo muri meri mugabo we ntuzika ari Maire de la Ville gira kumbure n'umukozi umwe mu bakorera iyo meri ya Goma. Avuga nawe nyene ko ata manifestation ikeneye kuba, ngo manifestation itegekanywa kuba ngo ni manifestation bazoba basaba ngo Felix Chirombo ngo yugurure ngo amabanke, ngo babugariye amabanke n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Imvugo zose muri Goma zaba bitwa ko bayoboka AFC M23 mu burongozi barahiye bararengwa ko ata manifestation izohaba. Iruhande yaho twagomba tubamenyeshe ko ahanyene tukiri muri Goma hari umwene gihugu yakoze aracubukura akora mu gisata c'amazi n'amatara, bimucamaka akora muri Regideso yo ngaho muri Goma. Yatonze agiye gusaba agashahara kiwe kugira nawe kungene yo kwisuganya asangire Noel na Bonane n'umuryango wiwe, kuko yari yaravunikiye, yari yarakoreye, kandi muri ibihe by'imisi mikuru nta na hamwe batahemvye abakozi kugira barabe ko boja kwisuganya mu miryango yabo. Ico mukozi yaronse n'inkoni. Ariko ino video reka tuyishire muri Noir Blanc, kano karerese tukashe muri Noir Blanc kandi tukamera nk'aka kegeza kure, ariko amajwi yo muraza kuyumva. Aha ni kugira YouTube ntihave dufatira ibihano, kuko baranka ibintu bigaragaza umubabaro, bigaragaza amamenase, bigaragaza ico tuma umuntu afata iyindi ngingo, chance umuntu gukora ikintu kitameze neza. YouTube iravyanka, nitwabona bikunda neza turayishiramo hama tuyishire kugerageze kuyishira kwa kure, ariko amajambo muraza kuyabona, ariko tuza kuyirengagiza kuyishira muri groupe ya WhatsApp nko twama tubikora ku yandi masanamu atuma zino video zikugwa ku rubuga. Reka turabire hamwe rero kano kareresi ico tugaruka tubandanye. Maraba yashaza kuwa Yes, ndibaza ndiboneye mwiboheje kwibonera kungene yari karakubagurwa, hakumvikana n'amajwi yore karafata amasanamu, ngira yari yagize ivyo bita zoom, avuga ati uyo muto mutamuwa sasa muhava mumwica, kuko yari karakubitwa inkoni z'amasentire kandi bakubitaho babona
hose gushika naho umwe mu bakozi baho hantu yari umudamu n'undi asa nk'umusiti mbatari umupolisi baje baravuga ati bangwe ntimumwicire hano bigaragara nkuko inkoni zitureshe. Hanyuma ivyakurikiye isanamu iherera ngaho, ibigenda gukurikira nimba yicwa nimba yahembwe nimba yafunzwe byose tuzoza kubandanya tubibatohoreza mu makuru agenda arakurikira kuri no munsi igenekerezo rya kabiri ukwezi no kwa mbere umwaka wa 2025. Ariko tugende imbere ko turangiza ndabona umwanya twasezeranye ari uyu nyene, tugende tubabwiye ko ahitwa Ikalungu haraye habaye manifestation ho vyarakunze barigaragambya baririmba ko atutaki M23 tupunguziye mafimbo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Gikabombo nawe azwi nka vice premier ministre mu vya gisirikare yagaragaye ari Karemi mu bikorwa bigenda bitandukanye harimo kugenzura ingabo za FARDC kuraba ukungene vyifashe situation kuri tere. Murabizi ko Karemi naho nyene ariho hari hamwe muho imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi bahigira gushika no kwigarurira kugira ngo barabe ko bandanya ibikorwa vyabo n'intambara zo kwiba no kwigarurira gusesa amaraso, guhonya ubwoko hari abarasirazuba bwa Kongo ngo batere bagana Kinshasa. Rero Kabombo niho yarari Ikaremi avuye ngaho yagiye kuraba aho ariko harategurwa kubakwa ibyo bita base militaire ya FARDC ngo izo biri sophistiqué irimwe ibikoresho bigenda bitandukanye bigezweho biri moderne. Aya akabara makuru ariko mutwihanganire ku vy'amareresi kuko umwanya twemeranye twasezeraniye n'uyu nyene kumburire resi yagi kaba mutashe kwikoresha mu kindi kiganiro twisunze yuko tutayibagaragarije muri uno mwanya. Ndabakengurukire nongera ndabibutsa ko na Play Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mukomeze kugumbwa neza. Ciao ciao.